Yesu amenyekane, Yesu abe rurangiranwa, hama twe dukorera Imana ducika abakozi basanzwe cyane. Yesu ashimwe cyane kuko ni wadasanzwe. N'ubwiza dufise butuma abantu bodukunda ni wabutwambika, n'inzahabu twikoreye ni wazidushirako, n'ivyiza dufise ni wabiduha kugira ngo nitwivugire, kugira ngo tumuvugire, dukureho iyo ntambara tumukorere. Nimba ufise responsibility, ufise abantu bose barinda kugusaba. Mpora mbona kera nahora ngenda sinzi kariko bikimeze, twara tuja kuraba abagwayi kuri clinique, reka ndangiriza aho hantu. Je namye mbona ikintu kimwe, burya abanyezamu, burya wamenga abanyezamu sinzi kariko bimeze, ko burya abanyezamu bagiranye n'akantu kabo. Burya umunyezamu arakumvisha ko ari we chef ku irembo giyo. Muze muhore mu biraba abanyezamu bari special, base caractère imwe, naho burinde arakumvisha ko ari we yugurura, n'est-ce pas? Twe twakuze tuja kuraba abagwayi, rimwe na rimwe ukagenda kuraba umugwayi kuri clinique ugasanga warengeje amasaha, ugasanga umunyezamu arakwibukije ko ari we chef, amasaha yarayenganye yagize gute, sivyo? Siko. So rero urabizi hari igihe usanga umuntu wamuhaye afise igikorwa muri eglise, mewe ugasanga ashaka kumvisha abantu bose ko ari chef. Dora turi ngo Mungu ni chef. Hari abandi bantu mimi ni chef. Ukawa mujeje ikintu, ni wajejwe gukora iki, ni wajeje kwatsa ibi, ni wajeje kugira iki, ni wajeje kugira gute, umuntu yambwiye ngo nashaka kugira ikinya. Kucabanza akagenda nk'utamwumvise. Navuze ndindira. Bantu b'Imana ndabingize mugira umutima woroshe. Muri abakozi b'Imana. Kwanza ntimunahembwa bamwe, Yesu ashimwe cyane. Sivyo rero reka kwibabura kubera agapost ufise, ariko kandi wibuke yuko wakaguhaye ari wakwiye kubaburwa. Yesu ashimwe cyane, ari wakwiye gushigwa hejuru. Apana wewe Imana ikagukonfia ikintu kigatuma abantu barinda kugucako. Vraiment fate responsabilité kuba le plus petit possible. Yesu ashimwe ngo ubuntu burihaga ngo baca guhonyora kandi nabwiye ntibazoguhonyorako. Na Dawidi yaratambye ikareso iraboneka, ariko naho mutwenze vyanse kwa vyara, kuko Imana niguha icubahiro we nushobora kwihicubahira, kanatsinda naho uri niyo yahagushize. Yesu ashimwe cyane. Rero bantu b'Imana ndabinginze muze dukorera Imana muri simplicité, ni yihambaye twe ntiduhambaye.